Amahoro murakomeye uno musi ni umusi wa nyuma muri irya misi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Hariho imyibutso twagiye turabereka umenga ishigikira ayo mabi, none byose mwaba mwarayitahuye? Uno musi rero twahamagaye umushakashatsi yize ivyakahise kugira ngo adusigurire. Iyo abarundi ba kera bavuze bati umugore w'ingare agarurwa n'umugongo w'umuhoro, babasha kuvuga yuko umugore atumvira umugabo, umugore atareka ngo umugabo akora ico yipfuza mu rugo, ko bibaye ngombwa kugira ngo umushire ku rwego rwaho atahura ibyo gukora mubwira ko ukoresha inguvu. Uwo muhoro si ugutemana mugabo, ni umuhoro muvuga bati ni kurinda gukoresha inguvu kugira ngo yumve. Urumva umugore w'ingare si umugore wo kuganiriza, si umugore wo gutega amatwi, si umugore wo guha ijambo mu rugo, mbwa n'umugore wo gukoresha inguvu kugira ngo ashobore kumva ico uriko uramubwira. Iyo bavuze bati umugore yumva epfo, nuvuga yuko abagore abakurambere babona yuko umugore si umuntu asanzwe, si umuntu nk'abandi, si umuntu wo guhanuza, si umuntu wo kumviriza, si umuntu wo gutereza ivyumviro, mbwa n'umugore umugore akamufatira ku gitsina. Bavuga bati iyo umugore muranguye amabanga mpuzabitsina canke nawe amabanga yabubatse, rwaba caba ari igikorwa ciwe, mugabo umugore ntumurondere ku bindi. Iyo bavuze bati umugore ntaririmba abakumbuye iwabo, bigaragaza yuko mu mico n'imigenzo y'ikirundi umugore atarafise uruhusha rwo kwidoga, cyo no kwita umunsi nka droit à l'expression, ntaserure akari ku mutima. Iyo rero yadundumiwe n'ibintu byinshi abona bitagenda mu rugo, mu bana, mu mugabo, mu babanyi n'ibiki byose, agatangura kumera nk'umuntu aririmba atareka arasohora amajambo. Baca babona yuko hageze yuko aje iwabo kugira ngo aririre, ari inasenge, ari nyina wiwe cyangwa umuryango wiwe, mugabo bikagaragaza yuko atarafise uburenganzira bwo gushobora kwidogera ibitameze neza mu rugo rwiwe kandi yitwa inarugo. Urumva yuko bavuze bati atagiye kuririmba, nuko yaririmba kenshi ayingira, washaka mbere adatobora amajambo. Ugasanga rero ageze kuri urwo rwego baca bavuga bati hari bitameze neza. Hari n'ababona mbere bariko asanzwe kwidoga gutyo baririmba bati hageze kunda mu amakofu kugira ngo areke kwerekana yuko hari kitameze neza. Mu gurumva byose bigaruka kwerekana yuko atarafise uburenganzira bwo gishashikirije ku mugaragaro mu rugo rwiwe. Ibi bijanye n'ivyo umunsi no kwita de violence conjugale. Umugore ari muhira, umugore ari mu nzu, umugabo yari afise uburenganzira bwo kumusaba ko barangura amabanga yabubatse umwanya wose abishakiye atarinze kumuteguza. Amaze kubona yuko uko umugabo amukeneye nawe ati jewe n'ukuri birangoye uko bigorana birashika, canke ati sinavyumvamwo, yaba ari umugore wo kwirukana, yaba ari umugore wo kubika iwabo hamakaza umugore ashobora kwemera yuko aho bamukenereye hose ariho azokwemerera. Mvuga nta burenganzira yari afise bwo kuvuga yuko nawe abwiza kubazwa ico yiyumvira mu gihe hageze kurangura imibonano mpuzabitsina canke hageze gufata iringo yose ikomeye mu rugo. Abakurambere bavuze bati inkono ibira nabi ukayima ifu. Bavuze bati mu gihe umugore ameze nk'intumva, uca umwima ico akeneye. Donc faut montrer peu de générosité ku mukenyezi cyangwa ku mugore atakumvira, une femme non soumise. Urumva inkono ibira nabi urayereka ikabira agashuha, mugabo nawe kubera yuko ibyaho uburyo kenshi wasanga bibazwa abagabo ari ukumwambika, ari ukugira iki, ari ukumugaburira, ubwo tireka ashuhe asare aduge hejuru, mugabo caka indakeneye ari vyambagwa ari ico gufungura sinshobora kukimuha, mureka duge hejuru. Namba ashaka ko nzomuha ivyo yambara, kumufasha, kumukunda, kugira iki, nareke gusumagiza, areke kubira, mugabo ibize nabi uyima ifu. Ifo kwibira nk'uko uvyumva. Ifo ko umugore yigeza ko umugabo ashaka kwamera kugira ngo agume amera ko ari umugabo amuhereze ivyo akeneye mu rugo.
bavuze yuko inaga ziteka zose gasumbanya imivyiro nuvuga ko ati abagore bose arafise amadefo abagore bose afise utunenge gusa basumbasumbanya urugero ubwo bunenge rugerako bugasigura ko ata muntu undi abakoresha izo mvugo yabona yuko hari umugore umwizigirwa hari umugore inarugo araba umuryango hari umugore ashobora gutunga umuryango mugabo babona yuko umugore wese afise utunenge mwo utunenge dusumbasumbanya bivanye n'abaribo numva ko atabona yuko hari umugore ashobora kuba afise umutima mwiza ashobora kuba ku rugo umugore umuzira kanege naho bigoye mugabo urumva ko bafata abagore bose nk'abantu batera ingorane mu kibasha batera ingorane abagabo babo.